bajya bajene bashobora kubaza ko mu Burundi atabuzima buhari n'abajene bataratembera babona ibindi bihugu ukuntu vyitwara ngo bakompore n'igihugu cabo cabibarutse ubundi Burundi n'igihugu ciza cyane ariko nagira ndabahe ntuzera nico novuga conseil kugira ngo utere imbere mu gihugu cyawe cy'amavuko ubanza gukunda igihugu cyawe cyakwibarutse first of all yes umaze gukunda igihugu cyakwibarutse ugakunda n'ivyaco ukuvuga nawe utegeza gutera imbere kubera n'ivyo uri kurakora vyose ucubikunda donc ubikora uri muri mood yo gutera imbere ukuvuga yuko ufite icyo gushikako nico gihe uratera imbere cyane ariko iyo uri gukora ibintu utabikunda udakunda naho uri kurabikorera ushobora gutera intambwe akamunotera abakiriya banje nuko no bahamagarira kuza gushorera kwa Lumwanga buri modoka nziza abazo zirimo tangora izo bateza donc bakagenda mu modoka ari bishimye bara mahoro yes aho nyene Lumwanga mbe we climat d'affaires yo mu Burundi cyangwa ikirere cyo gukoreramo cyo mu Burundi uyibona gute ubona ikorohereza cyane Burundi baranyoroheza cyane kore Burundi ni igihugu nkunda cyo guca amavuko canje kandi Burundi ni igihugu ciza gose urazi ko mofere jewe narigeze gutembera gatoyi ndagenda mu gihugu kibanye ca Kenya nasanze narahabaye nk'ukwezi amezi abiri nari ngiye mu byo akazi kiwanje ariko ndagira uturu ndagaruka nasanze Uburundi ari igihugu ciza cyane Uburundi ni igihugu c'amata n'ubuki donc niho hantu nasanze ushobora kwisanzura ugakora business zawe widegemvya uryohewe unezerewe rero jewe mu Burundi wacu ndiko ndahakorera neza aryohewe ndaronka ushobora kuntunga umunsi wa umuryango wanje ndetse tugatunga n'abandi uko hariho abo nshobora gufasha benshi cyane hari abadandaza bafise ibidandazwa na service nziza ariko bafise ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ibidandazwa vyabo hari ico wokora ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bakarara bamenya ibikorwa vyawe muri menya n'ibi media bakwereka uko bigenza urudandazwa rwawe rukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwizera no kukwegera bafotora ibikorwa vyawe bagasigura ubuziranenge bwavyo bakanabimenyekanisha mu bakiriya bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube kuburyo atakibazo cyo kubura amashusho yabo kikibaho abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibikorwa mvabwenge vyabo abantu bitahuye bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na menya n'ibi media ikorera mu gisagara ca Bujumbura komine Ntahangwa zone Gihosha quartier Mutangano avenue des Hippopotame ku nimero 49 ushobora kubahamagara uciye ku 69 majana 763 majana 488 canke kuri 76 ubusa 87 majana 350 umuntu wese avuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe ubuvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amafoto n'amavideo yabwo yafashwe neza ubuvuze amafoto n'amavideo yafashwe neza muri mariage mu nama no mu bindi birori abavuze menya n'ibi media ni yindi sirno cyangwa yindi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga ama documentaire publicitaire yakozwe neza harimo no gutanga ubutumwa butava mu mutwe wabwumvise hari ikibazo kimwe kijanye n'ibi ibi byose mwabikora gute menya n'ibi media itaraza Abaramukije mwese abakunzi bamenya n'ibi media abakunzi ba Blaze journaliste international emblématique all the way from Ngize ku Gasaka downtown to Buja Flavor turabaramukije mwese aho muherereye muri ko mudukurikirana kwinombonesha kure yacu ariyo yanyu uno musire nkuko mubona imbere ya kamera turi kumwe n'umuntu ebana afise ubwiza umenga ni garçon bombo boss turaguhaye ikaze mu kiganiro nawe abana asante sana shukrani murakoze kuma karibu bahezagiye ya hama rero sinzi ko kwidondora bariko baradukurikirana je kumazina yanje sanze nitwa Moses nige zina bantazira ariko izina ry'abavyeyi ntwanduye Imana Romualde Geniswa n'abavyeyi yego none wahinduye amazina kubera iki exactement amazina yanje nahinduye kubera abakolege banje twakorana bagiye banyita amazina atandukanye bivanye n'ivyo twaba turimo turi hagiye abashangement mwese nk'izina shaka kumurahira n'ivyo twaturimo ya Moses rero no munsi tukuzanye ngaha nk'umu businessman amare turashaka kuyaga kuri business yawe uno munsi Moses asanzwe akora akazi nyabaki kamutungiye urugo Moses umuntu yakoreye twiwe sinuvuga ko ndumujene ndi n'umupapa ahubwo kubera narungutse nari umuryango
so rero umva ni intambwe ikomeye cyane amajewe nsanzwe ndi umuntu yikorera twiwe nsanzwe nkora business yanjye nsanzwe ndandaza imodokari niho kazi kanje ka misi yose yego ya Moses asanzwe ari umudandaza w'imodokari turashaka kuyaga gato kuri iyo business yawe yo kudandaza imodokari Moses wayitanguye ryari neza na neza business yanjye nayitanguye muri 2020 aho imyaka 5 d'experience urayifise mu byo kudandaza imodoka notangwa business yanjye none Moses kugira winjire mu business yo kudandaza imodoka wowe icyifuzo uzoca nk'ikiyumviro cavuye icyumviro cavuye bivanye n'ukuntu nabona ivyo ndiko ndakora ivyo ariko bigenda ko ndabishaka ndaje uruhande rumwe ndicara ndavuga ati none jewe business nshobora gukora ishobora kunteza imbere business nyabaki kuko narakoze byinshi nagerageje byinshi bitandukanye ariko ndabona yuko byose tereko bigenda ko ndavyifuza ndagira shwa ndahitamwo business yo kudandaza imodokari gusa ndashima Imana urumva imyaka 5 heze muri business 5 ans d'experience mu byo kudandaza imiduga none kuri ico nyene ndashaka kumenya Moses wari ufise uburyo bukwiye igihe wiyumvira iyo business yawe uburyo bukwiye bwo gutanguza braza ntibyari byoroshe byari bigoye cyane bivanye naho narindi nivyo narindimo hajya gutangura business atamutaho ufise biragoye cyane ariko byari ibintu nakunda cyane ku buryo mbona yuko uko byogenda kose ntegezwa kubikora vyanka vyakunze ntegezwa kubikora kandi nkabishikako nkagera ku cyo nifuza nukuvuga je natanguye bitoroshe kuko nta mutaho kwera ari kwise ariko narakoze tu ndashika kujya gukora mu Burundi gatoka rakura ya aho nyene Moses mbega ivyo bintu woba usanzwe ari uvyikorana cyangwa urafise nabandi musanzwe mu bikorana mu bisanzwe gatoki wanje je ndikorana gatoki wanje ariko ensemble ndafise abo dukorana bagenzanje kuko yukoze business nukuvuga ivyo uri kurakora birasikira mu bakorege bawe donc nshobora kwikorana ikintu wenyene ntivyokunda nta mugambi n'umwe ushobora gukora wenyene ngo utera intambwe utari kumwe n'abandi ntibishoboka twinjirire mu rudandazwa indani we uno munsi ubwo rudandazwa rwawe urarubona gute ndarubona neza cyane mu fere baminduriye ubuzima kuva ntanguye business narabonye kugira neza kw'Imana Imana yanyeretse kugira neza kwayo yanyeretse hano yari yashize umugisha wanje none atanguye kubona changement y'ubuzima narindimo donc ubuzima burahinduka Moses araba Moses kama kawaida tubona na Moses twumvise Moses n'umuntu adandaza umuduga uno munsi imiduga uyirangura he ukayigurisha kuri bandi so imodokari jewe ndangura atandukanye ndangura bivanye nisunze na clientele yanje ndashobora kuba mfise abakiriya bafise bashaka imodokari nshasha cyangwa bashaka imodokari z'amawokasi buri muntu wese ndamutunganiriza bivanye n'icyakeneye ukeneye gutuma hanze ukeneye kugurira ngaha byose ndabikora ndagutunganiriza nubwo buryo ukarito ifuza aho nyene Moses nkaje none nkene nk'akaduga k'imiliyoni 200 kumujene ucyo ko gutemberamo no karonka vyoro kanye sasa none umuduga muto uzimbutse kugira mbe ndagira ikizere cyo kuzotunga umuduga nanje umuduga wa make uzimbutse w'umujene wo kwitemberamo ni nk'imiliyoni zingahe ubusanzwe gashatse kwishima kubera kuri 15 miliyo kuduga ashaka kuronka voiture ishobora kujana nk'abana bawe kwishuri apana bana ako kwitemberamo uri umusore kujya mu pause donc maze kujana abana kwishuri no kuvuga nawe urashaka kwitembera kubera imodokari ni umuryango kandi imodoka ni kimara mu muryango imodoka ikora ibintu byinshi mu muryango aho nyene Moses we nk'ibintu wishimira umaze gushika ko kuva utanguye iyo business yawe yo gucuruza imiduga ni iki nakoze byinshi bro nakoze byinshi bivanye niyo navuye maze gutangura business kampindurira ubuzima nakoze byinshi cyane narahinduye ubuzima ivyo narindimo changement zabaye nyinshi cyane kubera nakoze ama project atandukanye donc business ya mbere umugisha itumugera no gutunguru aho nyene Moses nkuno munsi nka jewe ndo mukiriya wawe akeneye kugura umuduga no gutora he neza na neza hano ushobora kuntwara ndakuba ndi kundakorera kenshi muri rohero Avenue de l'Université no nkorera no office biro no nkorera kuri Avenue de l'Université ni barabara riva musi ya campus barabara kuri musi ya campus musi ya Université mu Bwiza juste kuri mairie
hajya kuri meri yego kuri autoroute ya Ndamukiza ndayizeye ya autoroute ya Ndamukiza ndayizeye juste hajya ni hondi address yanje ni ni nko ku nimero zingahe nta manime hariko hajya muri kariki oya nta manime hariko ahubwo Ingene shira ko nimero yanje kandondera yes sinzi ko abantu badukurikirana ari nk'ukeneye gutuma umuduga nka jewe mu misiza yes wovuga nimero akazokuronderako hamwe avuga ati aha nawe nubwo uzoba wibereye ikobera imuyinga tisinkeneye kuzorinda gushika Bujumbura tuzoyitegerera ngaho nyene ikobero ca ndayigura ya Chini meho yanje ni 61 64 144 144 655 655 Nini meho yanje apeli sanzo na WhatsApp ego iyo niyo contact umuntu wese ashaka gutuma umuduga nka jewe abikeneye acaca ko kugira aronke Moses aho nyene Moses turazi yuko ibintu vyama business nkayo ari ama business akunda kuba mu amanyanga canka abantu bagakubitwa ku ntoka amafaranga yabo eske we ntibirigera bigushikira ngo bagukubite ku ntoke canke ukubite ku ntoka abandi birigera bimbako kubera muri business yanje harimo security idasanzwe kuvuga yuko mu bikorwa byanje mba ndiko ndakora ndashiramo kwicungera cyagiye mba ndiko ndakora umukiriya aje ndamugurire canke umukiriya aje ngurire canke ndamugurishirize kuko byose ndabikora mwakije gihe mba ndiko ndakora ico gikorwa ndashiramo kwikingira fomsa ujya muntu abaza imodoka ari ndamugurire ikintu cyambere ndabanza nkaraba iramwanditseko itamwanditseko tukaja muri mouse umusanga yuko transfer ishobora gukunda iyo modoka ari ngire ngure canke ndamugurishirize nubwo buryo dusanzwe gukunda tukamutunganiriza tukamafaranga nibaza nkamwe ashobora kugurira imodoka ari kwa Moses ashobora kugira ikibazo n'izokunda ya aho nyene tukiri ngaho mbega nk'umuntu ngaha ibujumbura afise umuduga yakeneye kugurisha urashobora kumurangura vyoroshe vyihuse je burya narinzi yuko woba uja nko hanze gusa kuzizana uzizana ngase narinzi yuko nk'umuntu afise indi modoka yishakira kwigurishiriza ushobora kumugurira nakubwiye yuko byose ndabikora nganiriza buri muntu wese ushaka kugura cyangwa ushaka kugurisha haba ngaha cyangwa haba mu bindi bihugu bibanye ushobora kumutunganiriza vyoroshe mbenda kubaze Moses ikigo cawe cyangwa intuze yawe ukoreramo irafise izina cyangwa uvyikorera ku giti cyawe cyangwa nishira hamwe uvuga ati nishira hamwe yani ni comme society yani sina society yani nikuga tuki wanje nakubwiye ko niko twanje jewe antene yanje biro hiyo wanje ndetse ko business Lumwanga business Lumwanga ndafise na groupe na kreye abantu benshi cyane kandi babandi baba forwards bawe bavuga ati nkeneye imodoka nta handi ni kwa Lumwanga basanga kwa Lumwanga okay dukora byinshi cyo akeneye bakironka cyuma byoroshe bantu mukeneye imodoka nka jewe kugira tujane muri Vision 2040 mwavyumvise ko atahandi ko kugorira imodoka atari kwa Lumwanga business Lumwanga mwumvise ko akorera mu Nyirohero haruguru ya Meri ni haruguru ya Meri nyimba ntihenze haruguru ya Meri ni amfase cyangwa ni hepfo Avuze University autoroute yo kwa Domishe bijya barabara rya smart okay juste hajya nyene ya mbere yakabari kitwa Zoom Town ndahabona ni okay ngaha mu bice vya PJ Classic yes pale hajya nyene hafi hajya nyene okay ni hafi cyane kandi haroroshe kugenekereza centre kawaida harorenza abantu benshi la majority biraborohera kwashika nako ubu déplacement bwo déplacement birumvikana abantu benshi la majority kwashikira haroroshe no gushikanya hahandi n'umuntu ashobora kugenda n'amaguru akaba ari mu kamarshe pole mugakabazi kwaza gutatashe n'umuduga kameme none umuntu akomandiye imodoka iwawe ishobora kumara imisi ngahe kugira imushikire cyangwa n'ubunyene urashobora kumubwira ati zira hari nguze kuraba ushaka utahuyitanye tukumvikana bivana n'imodoka ari wakomanzi yariyo hari imodoka ushobora kondera iwanje aho nyene ni express kwa Lumwanga ni express donc ushobora kuyirondera umwanya mai sazi 2 nkona iguhaye kaba wahije afere bivanye n'ukuntu amahitamo yawe yakuye maze ukukonsera ega vya bintu ni sawa baje ego ama uno munsi nk'umuntu nawe yokenera kumwinjiza muri iyo business nta Lumwanga eski hasabwiki nibaza ko kugira winjiye muri business wanje haba ikindi kiganiro kanshikira tukayaga komsa genda umuntu akundana cyane ndafise urukundo ushobora kuza kuntura icyumviro cawe ndake kwakira kuko ndafise urukundo kandi ndafise projet yuko abajene bose twahaguruka tugatera imbere tugeraho tugeze tugateza imbere igihugu donc ndafise iyo projet Imana ni yamfasha ndafise icyo ndiko ndategura Imana ni yamfashika mu buryo bukwiye nko ndabyifuza hari icyo ndiko ndategura nzokora hakorera
nkakorera buri murundi wese akeneye gutera imbere n'indongo uburyo bukwiye ariko ndiko ndabitegura kandi Imana izobikora nzobigerako ari cyo ndiko ndategura nibaza yuko nzofasha abatari bake no munsi yari abanshingira intaye kuvyo nabakoreye ariko hariho n'ibindi nifuza gushikako Imana niyamfasha nkaro mu buryo nza yuko nzogera ko cyane cyogenda neza aho nyene rero Umwanga dusa n'abari ku musozo w'iki kiganiro cacu twumvise ko Umwanga adandaza akora business yo kudandaza imiduga kandi abantu batari bake bakeneye imiduga urumva yuko kuza kukwitura arahana cyane gose kuko barumva yuko ombe wewe nk'umuntu aguze imiduga myinshi nta rédiction umugirira aguze imiduga myinshi kuvuga donc aranguye abajyantu bavuga ati je nkeneye iduze ni ya Mavox cyangwa iduze ni du Probox nta mugabanye igiciro mu bisanzwe aguriye ngaha ahi wacu ntibirakunda ariko ashatse ko ndamufasha kuri before wate birashoboka kubera hari yaguriye kuri before wate hariya hariho icyo novuga nk'akarusho ku bikorwa wakoze baragushira ko hariya muze ya fish bya bintu biriko biratora inzira abantu mwese mukeneye gutunga umuduga nkanje hano nibaze ko muri ko muravyumva murabona ko ari umugaraso atagase garasombombo kamemege erega Umwanga wo kubona nta muntu umenya kuri umugabo umwengura umujene w'imyaka 18 kameme erega mwe mwarose amahera mukiri bato muca musa neza amateka y'Imana kino ubwiza bw'Imana uno musi Umwanga yavuze ko yubatse mbega exactement Umwanga tugarutse ku buzima bwiwe Umwanga asanzwe avuka Umwanga n'umujene avuka mu ntara ya Muramvya komine Kiganda mu bahami abami bavukiye ego kuki asha hariya mbeba hitwa kukirimba abami bavukiye bameze gisaho ngoki donc nizerise kominare kamena hariya hiza abagenzi banje benshi nkaho witwa wa Pavel ba Ines ba Doriane ba Lieve ni benshi mu mashuri narangirije kuri Sediraki aho mubuye Sediraki niho namare abaye umunyamuji kuva kera wowe warize ni Bujumbura gasha mu ngwe twe twaje tuje kwiga za kaminuza narangirije amashuri bro yani mu buzima bwanjye nashatse kuba negereye igisagara ko musa bandanye n'ungura ubumenyi amara Umwanga rero imbere yo ava yo guheza amashuri mwishure ho byaragendeka cyangwa muri babande rega abantu benshi ushaka kuzura abantu baronka amahera niba abantu mwishure baba batabitora cyane Umwanga ari umunyeshuri yakunda amashuri yakunda ibyigwa ariko n'umunyeshuri yakunda amafaranga niwa munyeshuri yashobora gucimba agacimba ku ishuri yumvise anashobora gukora ibintu bitanu cyangwa 10 avuga ati Umwanga yabagiye intwari nk'aba Bertrand zamaho Umwanga yabagiye intwari nk'aba Bertrand zamaho kweri najya hari umuhungu twiganye yitwa Bertrand yarameze nkuko kwawe naho yumvise telefoni akamesaje turi mu ishure ubwo nyene yabahise navuga ati bisigaye mushaka muzonyereka mushaka mureke bawitahura ubudisho zobejo cyo kwategura amen ama amashuri hariho bindi dukeneye gukora Umwanga hari akantu kamushaka ko kubaza nama nabajije abantu benshi uno munsi turakunze kubona naho woja mu bakire batanu ku isi usanga babakire batanu ku isi ari babantu atamashure menshi bafise nuwa yayiza ayo mashure yayiza aruka amaze kuronka amahera ivyo bintu wewe vyuko umuntu yiza amashure menshi ushobora gusanga ari wari umukene cyangwa yaba afise ubutunzi akafise ubutunzi buciriritse wewe urabivuga ko iki je ikenda bivuga ko ari ikintu abantu benshi bamaze kuba compliqué maze kubona maze kugira amashure menshi abona yuko kawaida ari umuntu afise ikintu gihambaye cyane atakindi kintu kawaida yoshobora guhereza amaboko atarajya amashure yiwe tu ariko nasanze keshi turihenda cyane kubera kuko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza niwe yama yahaye conseil abantu ba conseil nk'abajene arakunda kubahagurukira akababwira ati nimukura amaboko mu mpuzu mukore murondere urumva umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza n'umuntu y'amanuro atanga agaha urwaruka ndetse agaha n'abarundi turakwiye kugikurikiza kubera kuko ni conseil nziza cyane arahanura kandi aragerageza Imana imuhezagire cyane amen mu buzima nagenda kubwire yuko apare y'amashuri twarize hariho no gukoresha ico novuga ubwenge Imana yaguhaye ukura amaboko mu mpuzu ugakora kuko si ngombwa ngo wewe ngo bandanye urindira bijyanye so ngo bandanye urindira bijyanye by'amashuri wize zo bironkera akazi hariho byinshi ko amaboko mu mpuzu wewe ukora ukiteza imbere ugateza imbere n'abandi cyane gose ugasanga igihugu kiko kiratera imbere
no mushinga w'iterambere mu bisanzwe ya donc no kugira hot mind ivyiyumviro bigera ibyo nibyo banga ryo kuba umutunzi ya aho nyene Lumwanga mbewe nk'ubu wo kugira kuri hireza kaminuza usubiye kwiga ubwenge kw'ishure sinoro umwanya wo kuja kw'ishure ndafise byinshi maze gukora ibikorwa byinshi umwanya kuja kw'ishure ntaho noronka ivyiyumviro byinshi cyane nshobora yes ade bashobora kabisa ubu ivyiyumviro ntibikivangana n'ivyo kw'ishure ntibicangana sinomenya oya n'ishure nca niyumvira amafaranga ubwo nyine ukaburagiye nsanyoberwa ya aho nyene Lumwanga tukiri ngaho hari utubazo twitwa TikTok dukunda kubaza abantu yes Lumwanga imodoka akunda mu buzima ni marki yi bro nakunda premium marke yiwawe ni premium marke yanje ni premium nazo modoka ari ngenderamo cyane gusumba V8 sindagira kuri iyo etape kubera V8 hariho level ugeze ko dukinge V8 ariko izo sindabigeramo menzo bishika ko tukubera gato karakora kuko ndakora kandi kukivuzo hagera hama uno munsi tugerageje kuraba nko ku modoka za Vox ucyushira hamwe na ntuzenya ziriya modoka reka je kwera ndiko ndimvira kuzozigura Arion eske zijya modoka difference yazirihe ko rumwe ari runini kandi ari gatoya ubukomezi bisanzwe tukiri ngaho ngirageje gusigurira ningoga nihuse Vox ni modoka ari nini kandi ni modoka ari umuryango kuvuga Vox ça dépend n'icyo ushaka kwikoresha modoka ari umuryango hama Arion nazo ni voiture nziza cyane zo kwideplacer gutemberamo gutonda ku kazi kandi modoka ari zifise agaciro modoka nziza cyane kandi zikomeye tabazo zifise none nkuno munsi nka jewe ngerageje gushaka Vox nziza urazibona zijya nyene no model no ironka nk'ukurangara uchatse kuvuga nshasha cyangwa uchatse kuvuga yakoze nshasha nitaburi Japan occasion witaburije no kuvuga yuko uja mu makara 5 million byabiri haracari ku rugendo reka bigizo miliyoni 15 mbe ndagura kabasore nawe nuwonzoca ko nkamuhari ifite azonshimira nivyo ntazoraba imodoka yagiyemwe ku isi niyo conseil naguhaye gato karakura nzogenda ndunguruza pole pole reka tuze turamenyana n'aba milliardaire bizogenda bukebuke hamwe no musi Lumwanga we nkakamo utera abakiriya biwawe ni akahe kugira ngo clientele yawe yiyongere akamo utera abakiriya banje uko no bahamagarira kuza gushorera kwa Lumwanga buri modoka nziza abazo zirimo tangora izo bateza donc bakagenda mu modoka ari bishimye baramahoro aho nyene Lumwanga mbe we climat d'affaires yo mu Burundi cyangwa ikirere cyo gukoreramo cyo mu Burundi uyibona gute ubona ikorohereza cyane Burundi buranyoroheza cyane kubera Burundi ni igihugu nkunda cyo guca amavuko canje kandi Burundi ni igihugu ciza gose urazi ko mofere jewe narigeze gutembera gatoyi ndagenda mu gihugu kibanye ca Kenya nasanze narahabaye nk'ukwezi amezi abiri nari ngiye mu byo akazi kiwanje ariko ndagira uturundagaruka nasanze Uburundi ari igihugu cita cyane Uburundi ni igihugu c'amata n'ubuki donc niho hantu nasanze ushobora kwisanzura ugakora business zawe widegemvya uryohewe unezerewe rero jewe mu Burundi wacu ndiko ndahakorera neza naryohewe ndaronka ushobora kuntunga umunsi wa n'umuryango wanje ndetse tugatunga n'abandi uko hariho abo nshobora gufasha benshi cyane kumva ronda hakurangiwe cyane yareze ndi mu gucanje atakibazo na kimwe donc ndishimye uno musaba jene benshi bafise indoto zuko mu Burundi umenga nta buzima buhari bose ari kwimuka bagenda we ico nacura kivuga kwikuratera kamo akahe abo bajene baguma babona kumenga mu Burundi nta buzima buhari ari kuja kurondera za Zambia Kenya n'ahandi baritahura bajya bajene bashobora kubaza ko mu Burundi ata buzima buhari abajene bataratembera babone ibindi bihugu ukuntu vyitwara abantu bakompore n'igihugu cabo cabibarutse ubundi Burundi n'igihugu cita cyane ariko nagirenda bahe ntuzera nico novuga conseil kugira ngo utere imbere mu gihugu cyawe cy'amavuko ubanza gukunda igihugu cyawe cyakwibarutse first of all umaze gukunda igihugu cyakwibarutse ugakunda n'ivyaco ukuvuga nawe utegeza gutera imbere kubera n'ivyo uri kurakora byose ucu bikunda donc ubikora uri muri mood yo gutera imbere ukuvuga yuko ufite icyo gushikako nico gihe uratera imbere cyane ariko iyo uri gukora ibintu utabikunda udakunda naho uri kurabikorera ushobora gutera intambwe ico kintu ndagikunda kandi ndagitahura kandi ndacumva cyane mugabo gusa ikintu kimwe uno munsi urashobora kubona umujene hejeje university ifire ya mbere
kudandaza limikashi Yes. iyo limikashi yasi akumva bagenzi bari za Kenya ngo kampiya eske nk'umuntu yamaze universite mu gugasanga niba umuntu adashobora kwicara iminota 5 ngo yumvire business ishobora kuzomubeshaho mu misiza wewe uramuvuga ko iki ko hariho abajene benshi nzi atoshobora kwiyumvira akaza zokora wenyene ahubwo agaguma gateze ati nta no mu boss yondokirita umva ahantu bariko bararokrita kwandika ikete ubwo nyene akaba depot ubu bavuze kwiga ubusanzwe breze ibijanye nakubwiye ubusanzwe ufise bijya byiyumviro byawe cyo kuzova ku ishure ucugenda gukora akazi canke ucugenda sinzi bivanye n'amashuri ufise kuzobura umuntu ari hejuru cyane ahambaye iyo ufise bijya byiyumviro ukaca bigumana uca bikwica mu mutwe aho gutegura yuko ni muri kuriga utegura n'ibindi ko musuvuye ku ishuri uzoshikira mu bijya bikorwa uzo warateguye wewe ko musawe iteze imbere n'igihugu cakwibarutse Yes. Aho nyene Lumwanga leta iri ku musozo w'ikiganiro. Akajambo kanyuma kagasuni karugi woshikiriza abakunzi bariko barakurikirana amenya nibi media n'abantu bariko barakurikirana kino kiganiro. Ni nkakahe n'abakiriya bawe muri rusangi. Jewe ikintu woshikiriza abantu bariko barankurikirana bivanye n'aho baherereye bose bariko barakurikirana ikiganiro cyamenya nibi media. No tanga conseil yuko abantu bakura amaboko mu muzi Hana gutega amaboko ntuzerinze bro ukora amaboko mu mpuzu komsa ushe n'Imana imbere iguhezagira ibyo uri kurakora bandanye bigenda neza mwico gihe uzogera kure cyane kubera gukora ngo mushinga w'iterambere twese twavuye kure ariko twarakoze no munsi aho tugeze Imana tubaye hafi ibyacu biratera imbere ibindi birevurira no munsi tugiye turashimira Imana turagira aho twifuza ariko tuzoshika tu Imana izodufasha kuko Imana yakoze bigize kora n'ibindi yes aho nyene wobibutsa abantu bakeneye imodoka zizimbutse zo muri Lumwanga business nimero bashobora kugutora ko na address eko nimero je bashaka kuntora ko ni 61 144 655 apeli sango ni 76 668 618 iyo ya apeli sango yisubiramo apeli sango ni 76 668 618 hama aho sanzwe nkorera address muri Rohero Avenue de l'Université, juste avenue juste autoroute cyabara cyo kwa Domishe bisumati cyabara rya sumati hajya nyine ego ari address yanje none iyo tegeza kuntora direct maziye bose tari hafi ndashobora guha imodoka n'umushoferi hakude place akaza gutora komsa kagani ibyo wifuza ako kantu rero ntiwari wakambwiye utari hafi urashobora kumurungikira umushoferi akaza kumutora hari hafi ndashobora kugira ibikorwa byinshi kaza kamana kesho ndashobora guha imodoka umushoferi akaza gutora ahuza naho ndi kaganira bavanye n'icyo wifuza kakantu ntiwari wakatubwiye ko ari livrezo ya domicile urumva yuko nk'ubugeni komandi imodoka nijyamiye mu kajaga naho byati ngo ntore rero unjane uzukunyereka umushoferi wanje aza gutora kanzana akakuzana ku biri wanje tukaganira nkagutunganiriza batawiryoherewe wishimye Lumwanga byose birahari yego ni Lumwanga kabe yo Lumwanga business bakunzi bamenya nibi media bakunzi ba Lumwanga business bantu mwese mukeneye imiduga yo kugura no kugurisha mwamaze kumva yuko Lumwanga business yabashwaye mu kubwanyu tunabibutsa yuko mukwiye kugira subscribe nkuko mwama mwabikoze kila siku nimenya nibi media ku mbuga zose nka LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok hose ni kwa kundi hahandi Lumwanga business nayo ikaguma yabahereje imiduga kwa kundi hahandi turasiga ko inimero ukeneye imodoka anytime naho uburi mu gihugu kibanye ishobora kugushikira mu maguru masha hamwe na Lumwanga business. Ciao murakoze. Uharuye icizere cyacu cyo kubaho muri 2025 umurundi wese afite icizere cyo kubaho kigera ku myaka 65. Iyi ni imyaka myinshi cyane mu gihe umubiri wawe utoburi kurawitaho uko bikwiriye. Twese dushobora kwemeranya tudakeka ko ubwiza bw'umubiri w'umuntu bushingiye ku byo yihereza n'ivyo yisiga. Wowe ushobora kubutabizi ariko jenza abahinga bashobora kubiguhereza. Ni Societe Story Company. Iyi ni kompanyi y'abaspecialiste mu gukora amavuta yo kwisiga akozwe mu ivoka yitwa Family Care Lotion, ama desinfectant, amaji bitwa Story Joyce akogwa mu mabungo, amatangawizi bita Story tangawizi, amazi bita Story water, amasabune yo kwiyoza no kumesa n'ibindi. Inyuma y'ivyo Story Company itanga ivyigwa ku bashaka kwiga imyuga yo gushona, kurima, korora kijambere, gukora ubuyi, gusuka, kwegeka,
gukora ibirato, amasabune, kumwa, kuroba, gusudira n'iyindi myuga myinshi ijanye no gushigikira imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 kuko ivyo bahingura vyose bihingurwa mu mwimbu w'uburimyi urimwa ngaha mu Burundi. Reka babimenyereye baguhe produit uzoraga bagukomokako n'abazobakomokako. Societe Story Company ikorera mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntangwa zone Kamenge kwibarabara rya 6 imbere y'isoko shasha yo kwa Venera. Duhamagare kuri 66 majana 460 majana 839 cyangwa kuri 68 majana 758 majana 213 cyangwa twandikire kuri west3@storycompany.com. Wowe utubwira aho uherereye gusa produit zacu tukazigusanza aho uri hose. Ariko ni vyashika basibaza inyuma. Say don't you want it. Now I want to ya kwita juja zo kwita papa.